coup franc indirect mu gihe udatanze ipasha y'umukino na mugenzi wawe gaca utera mu ipoto nkuko batera coup franc direct ikinjira mwico gihe itsinda nikiba valide ntibacemera kugira kibe valide bacemeze nuko urinda guhana na mugenzi wawe hama mukabona gutera mu ipoto. Coup franc direct ni amakufra usanga haba ikosa juste impande ya surface biza gusaba umukinyi kaza gutera coup franc direct kuvuga igena mu ipoto direct aho umuntu yicishijeko. Musi dufise ikiganiro kivuga ibijanye na coup franc direct na coup franc indirect. Bamwe muri twebwe nabo muri kumakurikirana mutazi uko coup franc direct ibimeze ndetse na coup franc indirect. Reka twumvirize uwo musesanguzi twatumiye muri televiziyo yacu ikiyago natubwire. Sanzwe ikintu abantu bomenya kujanye na coup franc direct na coup franc indirect nuko bwobwo ziri ubwoko bubiri. Hariyo utera direct mu ipoto tabundi umuntu ucishije kuvuga iyo coup franc direct. Hama amategeko ya football nkuko tubibona muri Loidije cyane igitabo cy'amategeko cy'abarbitre ku nimero 13 baravuga neza yuko coup franc direct mu gihe udatanze ipasha y'umukino na mugenzi wawe gaca utera mu ipoto nkuko batera coup franc direct ikinjira mwico gihe itsinda nikiba valide ntibacemera kugira kibe valide bacemeze nuko urinda guhana na mugenzi wawe hama mukabona gutera mu ipoto kinjiye sawa bakakivalida kitinjiye cyumubanga. Yego iyo bari coup franc direct. Yego hama coup franc direct nayo. Coup franc direct ni amakufra usanga haba ikosa juste impande ya surface biza gusaba umukinyi kaza gutera coup franc direct kuvuga igena mu ipoto direct aho umuntu yicishijeko. Mwico gihe rero umuhagarikizi ntazisifura kumwe coup franc direct arerekana mu ipoto coup franc indirect naho aradutse ukuboko cyane. Yego none ni ryari umenya ko batera coup franc direct canke baza gutera coup franc indirect? Kuko hari bamwe muri twebwe turiko turabikurikirana tutazi ko bimeze. Yego mutubwira nyakubahwa yiga. Kuri coup franc direct hari amakosa nko gucira ku muntu kumusunika ukwita attaque umukinyi uri kurarondera umupira ukawushika kwita umukinyi gukora touche uri imbere ya surface n'amakosa menshi umuntu ashobora gukora akavamo coup franc direct. Mugabo bitandukanye no kuri coup franc direct uko benshi barakunda kumenya amakosa ya coup franc direct mugabo benshi narabonye ko ikintu kijanye na coup franc direct ntibaragitahura neza niyo coup franc ikunda kubananira gutahura cyane. None coup franc direct na coup franc indirect ni yahe usanga haboneka ibitsindo byinshi mu bitewe? Kenshi n'ama-coup franc direct. Ama-coup franc direct niyo akunda kubonekamo ibitsindo cyane kurusha coup franc indirect kuko burya abakinyi ubu baratanga kumenya amategeko agena football. Urebe ibintu by'ama-coup franc direct abakinyi benshi niyo ikora amakosa menshi ya coup franc indirect. Aho amakosa akunda kuboneka mu nkino cyane cyane nk'ibice 80 kwijana 90 kwijana ibijyanye na coup franc direct. Ego muri tubaze ikindi kibazo Loïc arico tujadusozerere ko ikibazo kivuga ati mbega hoho ku mukinyi yo kwitwara gute kugira yirinde izo coup franc sanga zibanganiye ku bitsindo. Ego mwatubwira Loïc. Kuri coup franc direct biragoye kuko ari gihe ubona agiye gutsinda kavuga tujya mu rugendo sinde umwihangani umwe basi nkuri ko si nyuma surface maze gutera coup franc direct. Muga kuri coup franc indirect hari uburyo bwinshi bwo gukora amakosa nkaho gasanga mbere harimo n'abatabimenye nk'akarorero coup franc direct indirect iyo urashobora kwitera muri surface muga coup franc direct niyo yitera muri surface ntacu ubatera. Muga kuri coup franc indirect harakunda kubaho ikibazo cyo kudatahura mbega igikosa riza kumureta coup franc indirect kuko coup franc indirect yo bashobora no kwitera muri surface none biba ryari. Rero nk'akarorero umugaje cyangwa umunyegori arashobora kudunda umupira awudunze arbitre aharwa amasegonda 6 mwisho gihe amasegonda 6 arenze aca atanga coup franc indirect kuvuga aza kwitera muri surface wiwe cyane naho ahandi bashobora gutera coup franc indirect gardien yasamye umupira ashaka kuransa mugabo umukinyi muri equipe adverse akaca agira iki akamubuza mwisho gihe ashobora no kumwana umukinyi gardien akaca agira iki cyane umupira kuri coup franc indirect. Kugira gatatu ahandi ushobora kubona coup franc indirect kuri orge. Musanzwe iyo habaye ikosa rya orge equipe iri kirataka igakora orge equipe yari muri defense cyangwa se yari kira defenda mu guhana iyo orge itera coup franc indirect.
ubugira kane kugira ngo dushobore kuronka coup franc indirect ni mu gihe umunyegoli ariko uyu mupira n'amaboko muri surface agacongera kuja kuwutora atawundi umuntu yagize ikiyago igari rero dushobora kuronka coup franc indirect muri surface nk'akarorero gardien ashobora gutora umupira akawusoma n'amaboko agaca awudundadunda utera hejuru cyangwa akawugumana mu ntoki amasegonda 6 rero we arbitre maharura 6 seconde ziheze acatanga coup franc indirect kuri equipe adverse ego nico gihe rero nimwe nako ndavuga iyo coup franc mumaze kuyironka ntitera direct oya murahanahana na mugenzi wawe hama ugatera mu gutwi ngeze no cinjiye bakakivanda akacemera kitinjiye kiri muri corner mutera corner gardien samye ushobora gukina bisanzwe ahandi ntabwo ushobora kuronka coup franc indirect muri surface ni mu gihe umunyegoli atanze umupira ku mukinyi wiwe agaca amusubiza ipasi n'ukuguru ahamagaje agacongera agasama wa mupira aho mwico gihe cha turonka coup franc indirect mugabo aho muhaye akoresheje umutwe igituza icyo biva patine cyangwa ivi nico gihe baharura ko gardien usami ari coup franc. Ego Loïc nakaye kajambo ubwira abariko baragukurikirana kuri nombonesha kuri yacu ikiyabo cyane cyane ku bakinyi no ku bantu basanzwe bakunda inkino z'umupira w'amaguru. Mu kurangiza icyo novuga nuko ubu aho tugeze abakinyi muri rusange ubu baramaze kumenya ikosa rijanye na coup franc direct coup franc indirect kuko abantraineri nabo ubwabo barahamagarirwa kwigisha abakinyi babo ibijanye n'amategeko abagenga muri football no mu kibuga indani rero muri ivyo nikijanye na n'ivyo n'amakosa ya coup franc direct coup franc indirect barabibigisha mu entraînement ningene bazihana uburyo bazihanamo surtout kuri coup franc indirect twabonye yuko mpfa kwihana uko ariko kose ivyo rero byose baravyigisha abakinyi babo entraîneur akigisha abakinyi mu entraînement kugira ngo baje muri match amakosa nk'ayo bayirinda cyangwa se bamenya ati equipe adverse ni yakora ikosa turi hano abakunzi b'inkino muri rusange nabo nyine barahamagarirwa kuyamenya amategeko ajyanye na football c'est un kintu cyo kintu cya coup franc direct ko nabo nyine ari gizona umuntu mwicanye gakoma induru kandi kosa by'abana rero abafana abakinyi twese muri rusange turahamagarirwa kumenya amategeko ya football kubijyanye n'amakosa mamwe abera mu kibuga. Ego Loïc Cubahiro none kubashaka kugukurikirana bazogutorera ku mapage ayahe canke bazobatora ku nimero izahe kugira mubahe inkuru zikwiye kubijanye na coup franc direct cyangwa coup franc direct ndetse no kubindi no kuziyandi makosa ajanye n'umupira w'amaguru. Ego abakeneye kudukurikirana nahandi bazudusanga kuri Facebook turafise urubuga rwacu rwa Bubanza Sport News aho dusanzwe dushaka amakuru menshi atandukanye avugwa mu ntara nziza cyane ya Bubanza canke se kuri page izina ryanje n'icubahiro Loïc barashobora kumurikirana niko ndababwira amakuru y'inkino ajanye no hanze mu Burundi no muri Afrika aho se naho ni hamwe bashobora kuntorera kubakeneye kumurikirana. Ego ni hano cyo dusozera kino kiganiro murakoze bagwe bose mwadukurikiranye reka twongere dukengurukire Loïc Cubahiro yashitse kuri ino mbonesha kure yacu. Ego je ndase reka tubakengurukire mwebwe mwashoboye kutwizera mukadutumira kumanisha kure yanyu kugira ngo tuze gufatikanya namwe turabakengurukiye cyane.